harya ndyamye amahembe akururuka munuzeye mu ipinyu ry'inzu ari nk'atatane akandunguruka. Hakaza umuntu mwijoro agarara arakina umupira muhira akazunguruka inzu yose. Ubwa mbere akiza yaza mu kiyabo mugaca arahindura akashaza mu kindi kintu. Nkaza numva aciye ku mutwe waho ndyamye ndi maso, nkaza numva haje itiro ry'agaho nyene rije rishushe cyane. Asubira ndateka inaga nyene ndarura harya hageze ko narura nasanga harimwo amase y'inka angana na pesere y'ikiganza yumye. Ndavuga ati Yesu, nubu ntavyo nsesa, ubu yagize ibi turabirya kandi ejo buzoca tubona. Zina ryanje nitwa Bersoni Claudine. Umurongo w'ijambo ry'Imana tugomba tubanze dusangire muri Zaburi 91. Guhera ku murongo wa mbere kugeza kuri 4. Havuga ngo uba mu bwigoreko bw'isuba vyose azokwama ari mu gitutu c'ishobora vyose. Ndabwira uhoraho nturubuhungiro bwanje n'igihome kinkingira, Imana yanje nizigira. Kuko ari izogukiza umutego w'umutezi n'ikiza gihonya. Izokubundikira mu moya yayo kandi uzohungira munsi y'ivyubi vyayo. Kuri kwayo n'inkinzo n'icuma cyo kwikingiriza. Jewe rero intahe yanje ifatiye kwiri jambo ry'Imana ngo uba mu bwigoreko bw'isumba vyose ngazokwama ari mu gitutu c'ishobora vyose. Je mpagaze ngaha nshimira Imana vy'Imana yankoreye. Jo ntanguye gushima, ndashimye ko ndiho, bana banje bakaba bariho, n'umufasha wanje akaba ariho. Ivyo ndabishimiye Imana kuko Satani sivyo yashatse. Jewe gihe kimwe narabaye ngaho mfise abana babiri, mfise inda y'umwana agira gatatu imaze amezi 2. Mugabo haraba umuntu arambwira ati urabwira umugabo wawe azonduganira inkoko zamutoyi nzomurungikira amahera. Je naragamburutse ndamubarira ati yavuze ngo muzomuzanire inkoko zamutoyi ngo amahera azoyaguha. Urabona birashika umuntu akarondera akabura, izo nkoko ntiyazizanye. Atazizanye haraduga nyene, haba umubanyi aragira ingorane arasaza, ashaje araduga kugandara. Aduze kugandara barahahurira na nyamuntu. Caramubwira ati umugore wawe namutumye ngo uzonzanire inkoko zamutoyi ntiwazizanye, je nzomukorera ikibi subire ndamukorera ikibi. Se w'abana arataha arambarira kwene yamubari. Je namubwiye ntabuze no guhera ubunyene. Nta misi yaheze nari mfise inda imaze amezi 2. Niho rero haheze imisi hari mu 12. Nibuka umunsi umwe ndinjira mu nzu ngiye gusenga, hari 6 z'umugoroba. Harya mfukamye imbere y'igitanda ngomba nsenge, zanumva inkoko igurukiye hejuru ku mategura. Kirahamagara imiswi iragenda irashika n'imipinyu muri saro, kiricara. Ndasohoka ndahamagara muramuka zanje, ndamubaza nta bantu mwari kumwe nta muntu inkoko igurukanye ngoya. Ndamuhamagara mu nzu ndamwereka kuko ntitwayibona twumva ivuga. Amacara asohoka ndaja mu cyumba ndasenga Imana. Senze Imana ndasubira mu gikoni turateka turarya. Ivyo bitero bica birabandanya, hageze za 6 bya bitero bikaca biza. Kandi bikaza ari igitero gikomeye, atari igitero cyo gufyina kabisa. Bikaza hageze ku mugoroba 6 ya nkoko igahamagara ya miswi, navyo bikaja inyuma bikajwiragira.
je haragera igihe ndavuga ati Yesu, aha mu nzu abazocaho ku nzira bazovuga ngo dutunze amahembe ga Yesu, nubwo Bugesera ntazi kwene bumeze. Ndasenga Imana iratuzigamira aho hantu. Imana turagumana nayo, ndaguma mu ivyo bibazo, ndatereza amasengesho abakozi b'Imana baradusengera kabisa, baradufasha gusenga. Haragera igihe intambara zirasuriranya, umufasha ndamubwira kwene bimeze, aravuga ati kurabana aho mu nzu. Ngiye kurara kwa muramuka zanje, narara ntasinziriye, ivyarara biraba ntibabimenya. Jewe ndatina ndashikira umukozi w'Imana ndamubwira kwene bimeze, arambwira tumviriza ndakubwire ugati inzu ntibizokunda kusubira kuyinjira, atahubwo genda ugume harya mu nzu nyene tuzogusengera ntaco bizokugira. Ndagenda mu nzu ndagumaho nkasenga Imana, kubera nari nsanzwe merewe nabi, harya ndyamye amahembe akururuka munuzeye mu ipinyu ry'inzu ari nkatatane akandunguruka. Ndavuga nti ntimunyiha, Yesu atandekuye ntaho nzoja, isaha y'Imana ikagera nzotaha, timuga isaha y'Imana itaragera ntaho nzoja. Imana iranzigamira mu izo ntambara zirakomeza kugeza aho hagera igihe ndibaruka. Nibarutse nari mfise umuvyeyi ntiyari bwasubire kwakira agakiza, arambwira ati burya rero bizohava birira umwana mu bwiba, ati ni urondera igihahe ugicane mu nzu. Ndavuga ati yamuzigamiye mu nda, nizo muzigamira naha mu nzu. Imana icira muzigama, nkura mu bwiba umwana amahoro. Izo ntambara ziriko, ntambara zirasuriranya cyane. Hakaza umuntu mwijoro agarara arakina umupira muhira, akazunguruka inzu yose akina umupira rero urya w'ikizungu atari umupira abana babanga, agakubita cyane umupira ukazunguruka ikigo cyose, hama ukagenda nkisengera Imana ukagenda. Ibyo bitero birabandanya uko. Nibuka igihe kimwe ndasohoka mu rugo, hari mu mutwenzi. Sohotse mu rugo nkasanga rya hembe hari akantu k'akazitiro kari impande y'inzu, nza ndakibona kiri ngaho kwa nyakazitiro. Ndahamagara muramuka zanje ntindonderera inkoni, acarazana inkoni yiwiwe niyiwanje, tukagikubita cya kintu ho gupfa kikaca kiza butugane. Nakantu gato muga gateye ubwo butarimwo Yesu, kakaca kaza buturye, nkavuga nti mwizina rya Yesu ntukorako. Yesu atandekuye ntahonja, kandi we k'Imana yakunyeretse ndakwica. Imana yo mwijuru uwo munsi turagikubita kiradusiga. Je ndavuga ati Yesu ndagiye kuryama, muga nubwo ngiye kuryama isaha yari yose ico kintu bigaruka ndacicira. Mvyutse mu masaha 4 yansohotse kota akazuba mu rugo, sanga Imana yakizanye hamwe twagikubitira cyapfuye. Ndavuga ati Yesu uragaheza gigwa. Hanyuma harasubira haragera uwundi munsi, uko sizeri zigeze nta mahoro nigera ndonka misi yose. Niho umwana yavuga ngo urazigamane ngaho Yesu azira mu ijoro aravyica. Kandi koko niko vyagenze. Niho navyuka mu gitondo bukeye dusanga kimwe cyaguye mu mupfu w'amazi y'inzu cyapfuye, tutazi wacishe Yesu yacishe. Hacaragera igihe rebiza bitavuga, turava mu gikoni turagenda kuryama, tugisanga ahantu muri korodoro giteye kiza kitugana. Ndabwira muramuka zanje ati gumugitunzi toshi ndabe inkoni ndacice. Ndarondera inkoni ndacica, maze kucica bica bicika bitatu bipfuye, bica bitangura guta amasaha yo kuza. Bigatangura kuza vyahora biza sizeri ukaca biza nka saa 4 kuduga saa 5 kugera aho biza isaha 9 z'ubuca. Imana itera itugwanira intambara uko. Hamara igihe kimwe iyo ntambara kugira ngo ibangurukane ya mbere, igihe kimwe kiraza ari gitero ari sizeri z'umugoroba, kiraza ari gitero kabisa kitadusiga, vuga Yesu niho yari. Bica biracagatira impande zine z'urugo, bimwe bija mu nzu, ibindi bija ku rugo, ibindi kwitwareti, ibindi bija ku mubirizi wari kwirembo. Ruraba nk'ugwamo cyane. Turahagarara mu rugo gira isaha 2 atamuntu arinjira mu nzu.
ku mitoto y'ibitoki ukamenga narya amasoro nyene yashushe harya abasirikare bariko baragwana nyene bahana ku mitoto ukabona ni pye gusa. Je ndavuga ati Yesu wowe nyene utaturekuye ntaho tuzoja kandi naho kugera iyi saha naho nopfa ndakwinginze ntazonyitambe hejuru ngo niwanyishe nzoba mpfuye kuko ari uzobundekuye. Turaba ngaho Satani arakomeza ngirira ishari kabisa. Ico gihe iyo ntambara irashuha, ndibuka hageze isaha zine ata muntu arakika umusaya aharyama, ndandikira message umuvyeyi yari kwiga ikiremba arambarira ati nuryame nta urararaririye impwemu mbi turagusengera. Guhera izo saha za sayine twaciye turyama twumva bwakeye vyagiye. Ndavuga ati Yesu uragahezagirwa. Hama rero ikindi gihe turabanga hiyo ntambara ya mbere ikiramera nk'iyihwamye. Ihwamye hacaraza intambara igira kabiri y'abakakamye. Abo bakakamye kabisa barangirira nabi ibintu bidasobanutse. Ibitero bikaza muri bo, ubwa mbere akiza yaza mu kiyabo mugaca arahindura akashaza mu kindi kintu. Nkaza numva aciye ku mutwe waho njyamye, ndi maso nkaza numva hagitiro ryagaho nyene rije rishushe cyane, nkanyikigwa numva kandi numva ko ntasinziriye. Rero nkaza numva nikomye kwanda numva umubiri wose wamaze kuremerwa. Ndavuga nti mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu mu mutima, ndavuga nti mu izina rya Yesu. Zambona kirare kuyimyampi mu cyumba y'umuriro. Ndavuga ati Yesu uragaheza gikuyimyampi ntakitugira kuko urusago rurimwo. Kuko harageze igihe ndavuga nti nukuri nta mupfumu nzojaho ngo ndiko ndamubaza ivyanje. Nakora amareba yiwe nanje mpanze amaso wewe. Yesu aratugwanira intambara muri urwo rugo ziteye ubwoba. Gihe kimwe araza mu nzu mu masaa 8 z'ijoro. Aje mu nzu numva aravuze ngo noshika hiyo gute ko nabuza honje. Aho novuze ngo mu izina rya Yesu ubwo nyene nza numva igihwe kirampwikiye. Nza numva yamaze kunkakamirako. Ndavuga ati mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Nza mbona kirasubiye kirarekuye yamya mikiratse kiragiye. Cyo kirahaguma. Kihagumye rero impene zikaguma zikunkura amatwi nyene ndumva ko atamutekano hari. Ndavuga nti nungume ngaho onti mbanze ndakubarire. Cyanda musomera ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 125. Havuga ngo abizigiye Uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganyizwa, ariko wamushimangiye kugeza ibihe bidashira. Nk'uko imisozi kikije Yerusalemu niko Uhoraho akikije abantu biwe. Ndaguma ngaho ngeze mu kibazo nyene nkaza mbona Imana irampaye ijambo ry'Imana ntarirose muri Bibiliya nkarironka mu ndirimbo. Ndajaho nkarema nkumva ko ndemye kabisa ndi mu ntambara, nkumva ko Yesu ampa ivyizigiro vyukiye ngwaniza mbere ari izobandanya ingwanira n'izanyuma. Kindi gihe kimwe acaragaruka ku munsi ugira kabiri bukeye acaravuga ngo nta n'impuzu yiwe wobona. Ndavuga nti Satani we ntawe bashumvise ko nije nzogenda hageze. Ni wowe utihanye we ntuzompamba ahubwo nije nzoguhamba. Ndasenga Imana nti Imana nukuri ndakwinginze ntazofatihanye kuko yofatihanye je vyombabaza. Yesu umunsi umwe arandongora ndagenda kumubarira nti nukuri ndakwinginze uzoze kwihana. Nibuka umunsi umwe ijambo yambwiye ngo none mvuze nti je hamwe umuntu nkakamira ko nukuri nzomusengera apfe yihanye. Ngo none hamwe uwo musengera ngapfe yihanye ngo uzomuje ngo ntiyinjire mu nzu. Ndavuga nti azokwinjira kuko n'imiyaga mibi mugaje ntaca azongira. Turaguma ngaho dusenga Imana ndamuhanuyeho yaca akomeza kunkorera ikibi. Haragera igihe ndavuga ati Yesu je ubu ntavyo nzosubira kumubarira je birabusha amaraso yiwe ntuzoyamparurako. Kindi gihe nkaza numva ijwi rasuye kuza mu mutima ati genda umuhanure. Ndagenda kumuhanura akambwira ati nzoza kwihana. Hama rero nibuka ikindi gihe turateka inaga twiteka ikomeye. Twiteze ikomeye mu masaha ya saa moya hajya umuntu ajaburi utwo kurya umwana atumujaburira nzingi nagira komeye kuko nije nari nayitetse navuga ati rakomeye.
hama rero ati n'agatacu yinubamwo ntugira ngo reka ndinde kurondera itara. Ndategura nyene agasafuriya ndakaranga, mpejeje gukaranga zamura umwana isosi anyoye ntimpumurije, niho nabwira umwana ntinzanye itoshe. Yenda murika mu isafuriya nsanga isafuriya yuzuye ivyondo. Ndavuga ati Yesu, Elisa wanje siwe mpevye, ntiwavuze yuko tuzorya ibitwica ataco bizotugira, tubureje ngo masengere zino ndya tuzirye, kandi uwabigize azoguma tubona ntaco tuzoba. Ndazisengera izo ndya, ndarobanuramwo ivyo twatetse mu biharagi, kuko nyabiharagi ntivyakunda ko tubirya. Iryo fu ryarimwo wamenga ni iryo kumugina. Turaba ngaho ivyo biharagi sinabisheshe, bukeye kugira mbone isura y'ibiharagi nabironze gatatu. Ndabironderamwo ibindi ndabiteka, turabirya mbona turiho. Kindi gihe ati banza urindire, ndasubira ndateka inaga nyene, ndarura harya hageze ko narura, nsanga harimwo amase y'inka angana na pesere y'ikiganza yumye. Ndavuga ati Yesu, nubu ntavyo nsesa, ubu yagize ibi turabirya kandi ejo buzoca tubona. Imana ni nkuru, Yesu sinzomuvuga nabi. Naravuze nti naho noca mu bikomeye nzogume nkwibuka, kuko yangwaniye intambara zihambaye abana b'abantu batoshobora. Hanyuma rero turabirya, tubiriye bwaca ari ku munsi wa gatandatu ngomba nje ku rusengero. Ndavyuka nyene ndashusha kugira nsige ngaburiye abana, asanga Imana yazitiriye ikintu ahandi kindi kintu kiri. Ndarura nsanga ni ikintu kimeze nk'ikara kigashonga kujya kurubura, tubikuramwo turarya, kandi Yesu ni muzima kabisa. Turabirya tubiriye turiho, turaba ngaho. Nibuka ikindi gihe hariho umuntu nasize muhira ndabira abana afashe akagendo, yagize ati bwake nsanga igifyera kibona mu naga, muga Yesu ni muzima. Turaguma ngaho n'ubu turiho, Satani ararakabandanya araka. Nibuka igihe kimwe ati banza urindire akataraza kari nyuma. Turaryama umwana akomeye, turyamye umwana akomeye, hageze isaha 6 numva rikararira cyane. Arambwira ati mama jewe numva indimenetse. Ati ndiko mbiturikiye mama. Ndamubaza none uri kuraribwa? Ngo ya uruzuyinda? Ngo yaye. Ngo muga numva ndiko mbimeneke. Ndavyuka ndasenga Imana, senza Imana, ndasubira ndaryama. Ndyamye mugabo urugamba rwari rushushe, nanje sinabimenya. Arasubira ararira ngo mama, ngo bugeje numva indimenetse kweri, ngindira menetse mama. Ndasubira ndavyuka ivyo gufyina birahera, ndasenga Imana. Ndatsi toroshi, nakijitoshi sanga umwana inzoka yamwiteye indani munda, yigize umuheto indani munda. Yigize umuheto, ndavuga ati Yesu, nubwo biruko iyi nzoka ntinigira umwana, iyo yavuye urahaze, je ntinigira umwana ndakwinginze. Imana irankorera ibitangaza. Narabonye ukuboko kwayo mu iryo joro. Ndakira Bibiliya ndayigaranzura, ndayirambika kunda. Ndayirambitse kunda, wa mwana ararira cyane. Uko kuva izo saha 6 uko cyaduga kumuniga, niko yaguma avumesa kugeza isaha 9. Ndavuga Yesu, je nukuri ndakwinginze, inzoka ntinigira umwana, yavuye wowe urahazi. Yesu arankorera igitangaza kabisa. Uwo mwana turi karimwe aravuga ati jewe ndirasadutse. Je ndavuga nti Enoke, ivyo shoboye nabikoze. Bwira Yesu uti Yesu nkiza ndapfuye. Yaratuye ngo yewe Yesu nkiza ndapfuye. Ya nzoka niyo yaciye, kirava mu ndiragenda. Bana nza mbona arabaye amahoro, ndavuga turagahezagirwa Mana. Ikindi gihe umwana arasubira arafatwa nkuko nyene, Satani aramurakira. Amurakiye, nagomba nje ku rusengero, gihe twe dufise urusengero bagomba binjire. Hanyuma rero uwo mwana bukiye mu gitondo, ndavyuka ndabategurira nyene ivyo nsiga ndabahaye, ndabakorera ubuyi baranwa. Ndamubaza nti ndaguhe indya ngoya? Ngo je ngo ndabandaje. Nti sawa, ndabishira mu isorori, ntiyowera araza kukugaburira. Canda ndiyoga, niyoze nza numva aradutse ararize yararyamye. Ndamubaza yowera umwana arikarizwa? Ni ngo je ntavyo nzi. Ndagenda mu nzu, ngiye mu nzu usanga umwana yasamye umunwa wagumyeyo, ahaguma kwega ibintu, wowe ivyo yakwega yarabibona, wa munwa wagumyeyo.
ndafukama ndasenga, ningo tugende mu cyumba dusenge. Ndafukama ndasenga, senze vya bintu wa munwa carasara buteranya, awuteranije cyandasanga ndamuryamika ntiryama, ndasuza kuja kwiyoga. Ngiye kwiyoga nza numva arasubiye ararize cyane, ndasubira mu nsanga wa munwa wasubiyeyo, sanga yasuye nyene mbona ari karakwega ibintu. Niho naca telefone umurongozi akorare nturamvugira jewe ngo ntwara umwana kwa muganga. Mugabo nkiri ko ndamwambika ndavugana nega Yesu, jewe nza kugenda kwa muganga mvuga gute? Nzogenda mvuga ngo umwana ngiye mbona afashwa arira, nzogenda nigana gutega Yesu. Ubwo nyene nkiri ko ndabivuga uko nyene ndabona umwana arakebanye, ankebanira mu ntoki, ndavuga nti ubu rero ingwara siyo kwa muganga, je ndamujanye ku rusengero bamusengera. Ndamubohera mu mugongo umwana w'imyaka 9, ndamubohera mu mugongo ari giti kabisa, yari hagati ya 8 na 9, ari giti ndamubohera mu mugongo sizuru yamuhira, turagenda ku rusengero. Ndavuga ati Yesu uyu mwana niwe wamumpaye, saha yo gutaha yiwe ikagera ataha amahoro, umwana wanje ntapfe ndamwanduje. Nimba wanteguriye ko umwana akira kabaho umumpe ndamutunge, utanteguriye kabaho umwana wanje ataha amahoro. Cyandaja ngaho izo ntambara ndazimaramwo igihe, ndamujana ku rusengero, ndamushikanye ku rusengero baramusengera, bamusengeye cyandagumayo ndigamiga, barasaba baramusengera irindi. Candataha dutashe tugeze hariho umwonga twacamwo, tuhashitse nzambona umwana arasubiye gukonga ataragushasha kabisa arapfa mbere. Mwana umunwa wose ucurakebana, turataha muhira ndavuga ati Yesu ni wamumpaye. Je navuze nti akagenda agwe mu maboko yawe, akize akire ntamwanduje. Turabangaho izo ntambara turazicamo uko nyene. Bukeye mu gitondo ndavyuka muri korale kwa Mungu, nzutse muri korale dushitse ku rusengero ndamukura mu mugongo ndamurera, ndamureze nzamona aranyikuye aragenda mu y'abana, nzamona atashe yigendera. Ndavuga ati Yesu uragaheza giko, kuko Imana yarankoreye ibikorwa byinshi atamupfumu mpagaze imbere, kuko mu ntambara nagiye ncamo iyo mpagarara imbere, iyo nja mu bapfumu n'umuntu ntafise naho yicara, ariko Yesu araruta abapfumu kabisa. Yesu araruta ibigirwamana. Yesu ugize ikibazo uramutabaza azogutabara. Ikindi gihe ndavyuka ngiye kwa mama ntitubana muhira, hanyuma rero ngiye ndavyuka nshitse kwibarabara, inkuru y'umwana isubira inyuma hakiri saa 11, nza numva umuntu adodoye ntiyavuga. Ndavuga ati uyu muntu adodoye ntavuge, jewe nkagenda arasigara aragirira n'aba bana ninugarira inyuma. Ndamuvyura Enoke ntivyuka wugarira indani, ndagiye nshitse kwibarabara haniwe ko hari ikintu natwaye, ndasubira inyuma. Subira inyuma ndamuvyura aranyugururira ndakira nyakintu, sohotse nsanga umuntu ahejeje kwandifu guhera mu irembo hogera mu mayira 2. Ndahakwirikira nsanga yajyanze ibice 24, kubera ryarifu n'umwana yoyora karya, candaricisha mu kuguru ndarifuta nti mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Mana wagize ibi, twe ntawo basha Satana dufiseko. Candagenda ngiye tagaruka rone n'isaha turiho, ivyo Satani yateze ntacyo vyatugize. Satani mu nyuma araso araturakira, nukuri mumba barire bavyeyi, je numva umenga no wishinga. Hanyuma rero ikindi gihe Satani arasubira araturakira. Satani ararunga igitero c'abadayimoni mu nzu, haraza amahembe kabisa ya simusiga. Uwo munsi mu iryo joro navuga nti ahaga Yesu buraca mfise abana bakwiye. Niho rero naja ngaho, hoho ntihaje cya gitero cyahora kiza, hajemo n'imbeba zera. Ndavuga ati Yesu wewe niwe mutabazi wanje, wewe ngwani intambara zaheze nizi uzifise kubasha. Haragera igihe kabisa izo mbeba zije, murya mwanya vyorya umuntu vyaca bigibiti, bikaja kumbarato z'ibiti bigakeceza. Ndavuga ati Yesu umviriza ikintu kihari, genda gusavye uzozururutse hasi ndazice, kandi izokuruka hasi ntizotaha. Ndasenga Imana, maze kuvuga uko zambeba niyo zaciye. Kandi ashimiye abakozi b'Imana kabisa, barikoreye imitwaro yacu kurusha twebwe banyeneyo, kuko vyarababuza amahoro, uko
iyo ninjiye mu kigeragezo kimvuna narabatabaza bakantabara bakamba hafi. Nukuri Yesu azobibahezagirira kandi azobibahera igitsibo kabisa. Nukuri azobibahezagira ko Yesu ntacananiwe nta na kimwe. Hama rero turaguma ngaho ico cago cizombeba Yesu acaragikura mu nzu. Mu nyuma Satani atirindira haraza umuntu gupakurura itwarete mw'ijoro. Nyamuntu aje gupakurura itwarete mw'ijoro hari mu masaa moya. Turi mu gikoni rero mwizo saa moya twumva ubwoba bwinshi buraduteye turi mu gikoni. Mwana wese ngo mbega mana ngo umuntu agomba twicira ha mu nzu ga Yesu. Turasenga Imana turi mu gikoni, umwana wese yambaza Imana yiwe. Turahiduhishije cha turaterwa turajana gufungurira mu nzu. Bukiye mu gitondo ndavyuka sohotse mu rugo nsanga ikigo kirakangirana cyane. Ngiye mu itwarete sanga yarabatuje isuka igiti yarurukira indani mu itwarete arimba nko kuva nko gushikaha yatwaye ni wahazi muga Yesu ni wamfise kububasha. Hama rero atwaye kumba sigaye ibindi bintu indani mu itwarete yagomba ko dupfira rimwe muga Yesu ntiyabishatse. Nukuri navuze nti Yesu hamwe wonkura mu iki kigeragezo uzontuma nzogenda namamaza inkuru zawe. Hama rero turaba ngaho ndahamagara abantu babizigirwa ndabereka turasenga Imana baramfasha gusenga. Hama rero turaguma ngaho haragera igihe bategura igikorane c'inyagihotora. Bateguye igikorane c'inyagihotora jewe numva umenga sinogenda kuko nari mfise icago kiri muri jewe kaje cavuye kwa ayo mangetengeta ari mwitwarete. Ndavuga ati jewe inyagihotora sinoshikayo nitwaza umwana ntijewe nta mwana noshikane kuko yaravyibushe nabi nukuri ntijewe ntawe noshika nayo. Baravuga ati oyaye ati uwo mwana ntawe uzotwara twe tuzomwitwarira kuko je nari mfise ikiri muri jewe kizi jewe n'Imana yo mwijuru. Niho igihe kimwe ndasohoka mu rugo bariko barategurira ku rusengero zanumva ijwi rimbwiye ngo ukunda ubugingo bwiwe kubundutisha azobubura. Ciye ndasubira mu rusengero ndaja gutegura ndaduga inyagihotora. Nduzi inyagihotora umukozi w'Imana wo kuwa kane ahejeje kwigisha aravuga ati abantu bafise ibisozi baze tubasengere kuko uwo musozi je warumbabaje niho najanye ndafukama baransengera amabuye yari muri je yasigaye inyagihotora cyane gikorana amahoro. Yesu aragahezagirwa. Mu nyuma Satani ati banzurindire acarantegera mu bana kabisa. Satani aransanzariza abana arankorera ikibi uburyo budasobanutse. Haragera igihe kabisa ndumve yuko jewe nokoma indura abantu bakaza kurorera Yesu akagarura ikiganza akagikatisha kabisa numva noyikoma. Ndaje ngaho abana Satani arabahebesha kwishura abana bose biga arabahebesha kwishura n'uwo mu ya mbere arabahebesha. Abahebesheje abana bakagenda bagiye iyinga rigahera ntazi abana iyo bari ntazi inzira bafashe ntazi ngo no baronderera. Nkaja ngaho muhira nkasenga Imana nti Yesu wewe niwe watumye bagenda kandi uzotuma bagaruka. Abana bagahagahera iyinga rico ryibariyo nkaza mbona Yesu iyinga riheza aragarukanye bari muhira nkababura ndababona. Hakagera isaha 3 bicaye ku gahinga batari mu muhana w'umuntu. Nkabahamagara none baneje twapfuye iki ngo nta na kimwe cyane none mufungure. Bambonye sohotse bakaca batarikisha bakiruka. Kugeza aho nifatira ingingo mu mutima nti ubu nzohora nja mu nzu nteke mishije nce naruringa zabo ndazijane mu cyumba nce ngenda kuryama. Kaca ndabigira uko nyene Yesu hazungagirije kaca azana mu nzu bakaryama. Baryamye nukuri harageze igihe mbwani Imana uzomfashe ikintu cyo kubakubita kimve ni mu mutwe cyangwa ni ntambara numye ndi ku mavi. Abakozi b'Imana kabisa baradufasha gusenga nukuri Yesu azobaha umugisha azobibahembere nk'ukugororoka. Baradufasha kugwana izo ntambara sabo bana. Kindi gihe kimwe abo bana turi muhira hari mu kwa gatandatu turiko gira ibiharage
turaheza gufungura. Uwo munsi twafunguriye mu rugo, hari hakanye cyane, urabona ko mu kwa gatandatu haba hari ibifureka. Turiko turafungurira mu rugo, haca harakoroka ikintu mu kinogo haruguru yaho turi. Abo twari kumwe ngo mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, ngicyo kintu gikorotse. Nca ndahaguruka kukiraba, kica kirapiruka kirarenga inyuma, kirenze inyuma abana banyuma, ngiki kiyawe cyambaye ishakoshi. Ndavuga ati Yesu, ndavuga ati Yesu niwe mutabazi wanje. Hanyuma rero ba bana baca bararenga irembo, barenze irembo bagiye baraca ca kiyabaho aho giciye. Karumuna kabo kavuye ku ishuri, baca bakabwira ngo urabwira amamutima uzosubira. Ata kintu na kimwe abana twapfuye, ata jambo na rimwe ribi twigeze tuvugana. Ndagenda kwa Mukamuyomba ngiye n'umuntu yihanye, ndakimusuka ko nshitseyo biranka kwere ndabivugana ndaturikije ndarira. Ndize abo bana baca baragenda uko harahera yinga nto kubwira ngo abana no baronderera. Imisi heze ndabona abana Yesu arabagarukanye. Je nukuri ikintu mu mpfunyapfunyo mbere reka ivyo sinje kure, mu mpfunyapfunyo ndashimiye Imana ko Yesu yasuye kumpuza n'abana banje, kuko hari harageze igihe abana bakambona nk'igikoko ntibambone nk'umuvyeyi, nkamana intuntu mu mutima. Guteka indya wozisangira n'abana ukazijya nk'uko umenga ntiwigeze uronka umwana, nkumva intuntu nkamana amarira mu mutima. Harya umuntu azokubwira ngo urakikangurira kurira ntabagukunda, burya bakwanka. Nta joro na rimwe uko iminsi yagaciwe n'Imana naryama ngo buce ari amahoro, misi yose nama nikangurira kurira, kuko naca haraho Satani yaca azara n'intambara zoba zarambaye ko ni mu bwana, akaca zizana kujya kwifoto. Mwana ca ndemeshwa n'ijwi rikaca haza ijwi mu mutima ati iyakugwaniye zijya nizo kugwanira nizi. Je nukuri ndashimiye Imana ku bintu Imana yankoreye ni birebire ntako no bivuga. Hama nibuka ikindi gihe Satani arasubira arandakira nyene, arasuka icyago c'imvunja mu nzu. Asuze icyago c'imvunja mu nzu kabisa, je ndaterereza amasengesho abakozi b'Imana. Ntimutwenge biragoye. Ndatereza amasengesho abakozi b'Imana, ndabatereje amasengesho, turafata urugamba kabisa rwo kwisonzesha kugeza aho zadukura ni ku gitanda tukaja kuryama hasi, ukaza usanga mu mashuka binyagara. Ndasenga Imana ndavuga ati Yesu, iki gitero kije suko cyasumvye ububasha cyari ivyarenganye. Winjiye mu nzu wasohoka wambaye, ahantu hose hari urugingo ruhema rw'abana nahakura imvunja ni mu kwaha. Muga ndashimiye Imana kuba abana bameze nk'abandi bana, ico cyago kitabasinzikaje. Nibuka igihe n'ukuri byarengeranye, abavyeyi baraza muhira barahasengera. Umunsi bava kuhasengera niwo munsi ico cyago kica cimuka, cyaraye kigiye kabisa. Ndashimira Imana rero. Satani atirindira n'ubundi araduteza ikinyabwoya mu nzu, araturoga ibinyabwoya kabisa biteye ubwoba. Ndavuga ati Yesu, ibi vyagoga Mana nukuri nibiki? Harageze igihe ndavuga nega Mana, je hari icyaha noba narakoze nkakinyegeza, numva nosesa mu mutima n'icyaha noba narakoze mu bwana. Ibi bintu biguma bimera uku nibiki? Zo ntambara ndajaho ndazigwana, Yesu arazingwanira kandi n'abakozi b'Imana baca batuba hafi. Cyo cyago c'ibinyabwoya ubwa mbere sanga vyakikuje igitanda ndavyica. Ku munsi ugira kabiri sanga vyasuye birakikuza igitanda nyene. Ndabwira abana nti reka nzana inkoni ndavyice. Sohotse kuzana igiti ngo ndavyice, nasanze igihome cera.
atana kimwe kihasigaye, ndavuga nti ni imiyaga mibi. Bica bimara iminsi bitaza, niho buke haheze iminsi bica biraza bimenera munsi y'igitanda bireka kuza ku gihome. Niho rero ndaja ndaryama, ndyamye numva ijwi rimbwira ati raba munsi y'igitanda. Ndaraba munsi y'igitanda sanga n'ibinyabwoya byacitse ikiyaga munsi y'igitanda. Ndabwira umwana nti nteruza iki gitanda, arakinteruza. Ndasubira ndaja kugura mu gikoni, ndayora umuriro nkasuka mwanya binyabwoya. Aho bica bimara igihe bitaza, bica biraza rero igitero ca nyuma umunsi umwe. N'umutama yari muhira, uwo munsi bwaca twari dufise ikanisa. Je ndamubwira nti burya rero ejo nije nzozinduka ku rusengero. Avuga ati nta kibazo, je nzokuzindura. 11:00 igeze acarankoma ati vyuka witegure ugende. Niho nakira itoshi nakije hansanga igihome kirirabura ibinyabwoya guhera ku mutwe w'igitanda kugera hejuru. Niho naturuka aravuga ati nibiki, ntirangamiza urabe hejuru yawe. Guhera ico gihe Yesu aragahezagirwa, yongera ahezagirwe kabisa, sinzomuharikisha ikintu na kimwe. Yesu akabona nonanirwa zonyeze ntahe. Guhera ico gihe nta kinyabwoya ndasubira kubonaho mu nzu, kandi Yesu nahabwa icubahiro. Yankoreye ibintu vyinshi no bivuga bwoca bukira. Ariko ngejeje ngaha abumvise ugushima kwanje Yesu abaha umugisha.